uno munsi nshimye kugaruka kuri uno mugambi twise tubane amahoro. Hariho abagize iminsi batubaza bigaragara yuko batakurikiranye ivyigwa twatanze kuri uno mugambi twise tubane amahoro. Kubera iki twawise tubane amahoro? Ubwa mbere na mbere uyu mugambi waje tumaze kubashikiriza umugambi w'amagara meza ku barundi bose. Twaravuze duti umugambi w'amagara meza ku barundi bose ntiwokunda mu gihe abarundi boba bakicinubana, mu gihe abarundi boba bakicankana, mu gihe hoba harimwo babandi bafise agatima kukunyuruza, agatima kuguhemukira abandi. Turavuga duti hategerezwa kubaho ikintu gitegerezwa kubanza gutegura imitima y'abantu. Duti ivyo navyo rero mu kubikora neza twifuza kubikora tubicishije mu bikino. Duti igihe tumaze muri ibi bintu turamaze kuronka experience ntoya ku bintu bisanzwe bigora abarundi, ku ngorane nyamukuru zigoye abarundi, za ngorane z'amatongo, za ngorane z'ubutungane, za ngorane zo guhemukira abandi, za ngorane zitandukanye ziri mu kibano. Izo ngorane mwama mwumvise tuzivuga kenshi, mbere akenshi tugasemerera bikagorana nuko bihinduka. Tukavuga duti rero bimwe mu vyigwa twagiye dukora bishika ku mitima y'abantu ni bonus y'urugendo. Murayizi, ni ukuvuga ngo dufata udukino twakinywe n'abandi bantu bakadukina mu ndimi zitandukanye, tugaca tubihinyanyura tukabishyira mu kirundi. Ivyo rero twasanze ari vyo bintu cane cane ari vyo vyigwa bikora ku mitima abarundi. Ariko kandi gukora ivyo bintu bidutwara umwanya muremure, aho ushobora gusanga icigwa kimwe gitwaye nk'amasaha 4. Kandi ico cigwa ntunagishire no kuri YouTube, kuko ugishize kuri YouTube baca baguhana ikiba copyright, kuko ubushizeko igikorwa cakozwe n'abandi bantu. Abenshi murabizi ibi bihanwa n'amategeko. Rero tuca turavuga duti iki gikorwa c'amabonus kidutwara amasaha menshi, kandi nico kinezera abarundi, kuko usanga kiriko kiravuga ku buzima butandukanye baba barimwo, kigatanga impanuro zitandukanye. Abantu bakavuga bati nukuri twahora tugendera muri ibi, ariko kaya kabonisi aho gashikiye karatumye duhindura. Voilà, niho guca tuvuga duti rero nta kuntu twokwama tumara amasaha n'amasaha dukora ibikorwa vyakozwe n'abandi, atakindi kintu na kimwe bishobora kuzana, udashobora kubishira kuri YouTube. Duti rero izi mpano aba bantu bafise, izi mpano abarundi nabo barazifise. Tuca twiyumvira ukuntu twoshiraho umugwi munini w'abantu bashobora gukina ivyo bikino, boba abana, abakuze canke abageze mu zabukuru, bagakina ubwo buzima bwose abantu basanzwe babayemwo. Ivyo bikorwa bigakorwa mu ntumbero yo gutanga impanuro, kuko hari abantu benshi barenganya abandi, hari abantu benshi bahemukira abandi, hari abantu benshi. Ivyo murabizi na mwebwe, twama twabivuze akenshi. Nga duti rero mu gihe twabonye ibintu uwo muntu ariko arakora, tukabona vy'ukuri yuko ariko ararengera abandi,
bwa bwishime. Murazi yuko twama twigisha guca bugufi. Voilà, ibi twaba tubikoze mu ntumbero yo gutanga impanuro kugira ngo abantu bame bazi yuko twese dukwiye kwicisha bugufi, bame bazi yuko atawukwiye kurengera uwundi. Twese tuvuga duti rero mu gihe twabonye yuko abantu bamwe bariko bararenganya abandi, nukuvuga ngo twoja dukora agakino. Voilà, agakino tutavuze amazina, tutavuze ngo vyabereye aha, tugaca dukora ibintu bisa na vya bindi nyene wa muntu yariko aragira. Ako gakino kagaca gasohoka, wa muntu agaca kabona. Ivyo ari byo vyose namwebwe mwishire mu kibanza ciwe. Uriko urakora amafuti, ukazubona ayo mafuti bayakinye yose, ukazubona ingorane zishikiye wa muntu yariko aragira ya mafuti. Uwo muntu nawe akaba ari wewe. Voilà, aho ni mu gikino. Mbega wobandanya ukora ya mafuti, cugira uti oya ibi bintu ndabihagaritse mpava mera nk'urya. Voilà, sinzi yuko ivyo ndiko ndavuga mu vyumva abantu b'Imana, ariko ndazi yuko hari ababitahuye. Iki gikorwa rero narababwiye uburyo cotwara, narababwiye kandi ko atari uburyo bwinshi kandi sinabuke. Narababwiye yuko bwotwara amadolari 100,000. Ivyo narabivuze. Gushiraho umugwi nk'uyu, kurondera ibikoresho, kurondera aho bakorera. Voilà, narababwiye yuko iki gikorwa arico coca kibeshaho aba bantu. Voilà, nabo bagataha mu miryango yabo. Iki gikorwa kiriko kirabafasha, kikabafasha kwiteza imbere. Voilà, abarundi nabo muri rusangi bakaba bariko barakira, bakaba bariko barahinduka, bakaba bariko barahindura ingendo. Narababwiye nti aya mahera navuze yorangura uyu mugambi. Hariho umugabo umwe w'umurundi ushobora gusanga aya mahera ayatwara kumuhabara akagira ati akira. Voilà, ijoro rimwe canke iyinga rimwe ayo mahera akaba arayamuhaye. Mugabo twebwe nk'abarundi bose aya mahera akatunanira kwegeranya. Muravyumva? Nabwiye yuko umugabo ushobora gusanga afise inoti akagurira Jeep V8 canke Range Rover umuhabara. Voilà, ayo mahera ntiwoyagereranya naya turiko turavuga. Mugabo n'umugabo uyu Toto Moja. Voilà, hanyuma rero tukaje tubabwira duti bantu b'Imana, shigikira iki gikorwa, shigikira iki gikorwa, dukora umugambi ufasha imitima y'abarundi kuruhuka. Ivyo mugasimba mukabiraba irari mukabifata minenegwe, ariko kandi vyo dufasha twese. Ejo nawe ushobora kuba ufise ingorane, ushobora kuba ufise ingorane y'umuntu yakurenganije kwitongo kuva kera, umuntu yakuririye utwawe, umuntu yaguhemukiye, umuntu ariko arakugirira nabi mu buryo ubu canke buriya. Iyi projet yofasha abarundi bose muri rusange. Musanzwe muzi neza yuko twaciye mu bintu vyinshi vyakomerekeje imitima y'abarundi. Murazi yuko tutarababarirana, murazi yuko tutarasubiza hamwe, murazi ingene bikorwa, bigakorwa ku nyungu z'aba canke z'abariya. Ivyo sinokwirirwa ndabigarukamwo, ariko turipfuza gukora ico gikorwa mu buryo bwiza, mu buryo buruhura abarundi bose, biciye mu dukino duhanura, tutavuze izina, tutavuze ngo naka yakoze ibi n'ibi n'ibi. Hamwe umuntu atsindwa na conscience yiwe, hamwe umuntu wenyene ari watsindwa n'umutima wiwe. Umutima wiwe ukavuga uti mugabo genda usaba imbabazi, saba imbabazi bajya wagiriye nabi. Mugabo subiza hamwe. Mugabo uriko uragira ubwishime, uriko urarengera abandi. Oyaye ca bugufi wa mugabo. Muravyumva? None abantu b'Imana, uyu mugambi nukuraho nasemerereye, nimwumva ko ari mwiza, ushigikire. Iki ni igikorwa c'Imana. Hari
abantu biyumvira yuko abakora ibikorwa vy'Imana ari abapasitori gusa canke ibikorwa vy'Imana bikorerwa mw'ishengero. Oyaye, ikintu cose ukora kijanye n'umuhamagaro wawe, voilà, ico ni igikorwa c'Imana, ni mission Imana yaguhaye. Erega ibi dukora turonka inspiration mw'ijambo ry'Imana. Je nabwiye nti ivyo nkora vyose inspiration iva mw'ijambo ry'Imana, kanatsinda ijambo ry'Imana niryo rumuri rutumurikira, niryo rumuri rumurikira ibirenge vyacu kugira ngo ntibitsitare. Jambo akomeye yoba yaranyespiye gusumvya yandi niri jambo ryavuzwe na perezida yatwaye leta zunze ubumwe za Amerika yitwa Ronald Reagan. Yavuze ati muri Bibiliya harimwo inyishu z'ibibazo vyose bihanamiye abantu. Voilà, ico kintu caratumye, ico kintu caranyespiye gusoma Bibiliya. Voilà, byo naje hari ibingora bikananira, voilà, hananirwa, ariko ikinguma ndakizi, ndazi yuko muri Bibiliya canke mw'ijambo ry'Imana ariho twokura inguvu zugira ngo dutsinde ibitunanira, dutsinde ingorane ziduhanamiye. Nico gituma mvuga nti kugira ngo Burundi bukire dutegerezwa kwemera guca bugufi. Kwemera guca bugufi niwo muti uzotuma ibibazo biduhanamiye birangira. Reka rero ndabereke aho inspiration y'umugambi yavuye mw'ijambo ry'Imana. Abikorinto ba kabiri igice ca 13 ku murongo waho wa 11 haravuga ngo ibisigaye bene data muganuke mutungane gose, mwemere guhanurwa, muhuze imitima, mubane amahoro, niho Imana nyenurukundo n'amahoro izobana namwe. Muvuge muti amina. Mutungane gose, nico gituma mubona ngaha hariko ikimenyetso c'ubutungane. Aho ubutungane bugeze, voilà, murahazi mwebwe nyene. Umwe ararenganya uyu, uwundi akarenganya uyu. Hari imanza usanga zimaze imyaka n'imyaka, abantu bakarenganya abandi kandi bazi neza yuko bariko barabarenganya. Udafise amahera akazoburana kaburana agateba agahererwa vya bintu akabishira ngaho. Voilà, agateba agahera. Rero iki gikino codufasha gukosora mwene abo bantu, kuko abantu bakora ibintu nkamwe nibi, ako kantu twokavumbikamwo kakabafata bakumva yuko aribo turiko turavuga kandi tutavuze amazina yabo. Murabona Uburundi, nibwo twashize ngaha, murabona ikarata y'u Burundi. Mwemere guhanurwa. Voilà, twavuze duti nta yindi ntumbero dufise, nta wundi muhamagaro dufise atari uguhanura abarundi. Murazi neza yuko impanuro zikwiye. Murazi abantu mabarenganya abandi bakabapfungisha, atamakosa bakoze, abari gupfungwa ntibapfungwe, bakaba bidegemvya. Voilà, ugasanga hariho abantu bariko bigarurira utw'abandi. Abanama n'abavuze kandi nta gikorwa. Aba ni nka bamwe bakunda gutwara uduhera tw'abagore bari hariya mu bihugu vy'Abarabu n'ibindi vyinshi twama twavuzeko. Ijambo riti muhanurane. Voilà, uguhanura bantu b'Imana ni igikorwa c'ukwamizako. Ivyo kandi mwaba mwabonye yuko twama tugerageza mubane amahoro. Voilà, ivyo vyose rero bikozwe, tuzoca dusanga tubanye amahoro, tuzoca dusanga twubahana. Voilà, aha rero niho rya jambo
tubane amahoro ryavuye. Umugambi twawise tubane amahoro. Voilà, murabona iyo wavuye inspiration yavuye ahanyene wampaye inka. Mubane amahoro. Umugambi twawise tubane amahoro. Voilà, tubanje gukora iki? Tubanje guhanurana. Umviriza akajambo rero. Niho Imana nyene urukundo n'amahoro izobana namwe. Umugambi watubana amahoro nishaka ry'Imana, abantu b'Imana n'igikorwa c'Imana. Ibi ndiko ndavuga kumbure hariho abatabitahura, batangura kubona yuko ari ubusuma bukabije. Voilà, ariko kandi na Yesu ntiyatahuwe na bose. Voilà, ntushobora kuvuga ibintu ngo bitahurwe na bose canke ngo bikundwe na bose. Ni muri iyo ntumbero rero tubasaba gushigikira iki gikorwa mwivuye inyuma. Muvuze ngo ibikorwa mukora biratunezera, ibikorwa mukora biradufasha, mugabo tukababwira duti shigikira iki gikorwa umwe wese uko arongowe. Voilà, aho mugaca mwihoza, aho mugaca mwihorera. Voilà, aho muca mwumva akantu muba mugize. Igikorwa kikunezera canke igikorwa ubona yuko kiriko kirahindura ubuzima bwawe canke ico gikorwa cohindura ubuzima bw'abandi, kugiterera ni vyiza cane. N'abandi barabikora. Igikorwa cakanguka narababwiye nti ubu kigeze kure, carakuze, no kuvuga ngo kanguka isigaye ikora ibintu binini cane. Kubera iki? Kubera hariho abantu bagishigikira ivy'umwihariko, kandi Imana ibahezagire cane. Imana ibahezagire kubona bashigikira igikorwa c'Imana. Vyose bishoboka kubera hariho abantu bagishigikira. Abana nashaka gushimira n'abantu badushigikira, aba partenaire bakanguka turabashimira gose kandi turabasengera cyane. Ikiganiro cyakanguka kibandanya ko abantu bakomeza kudushigikira. Nibikorane bivyabaye, hari abantu badushigikiye biyekorane byose mubona kuri YouTube. Ni kwera uburyo bw'abantu bakunda igikorwa c'Imana, bakunda umurimo w'Imana, badushigikira n'uburyo bwabo, nabo nyene turabashimira. Aba partenaire bashigikira iki gikorwa mu buryo, aba partenaire arabivuze banezerwa n'inyigisho zakanguka. Natwe turiko tuvuga duti iki gikorwa gica mu ishure ry'abarundi bose. Uyu mugambi watubana amahoro nukuri, turasavye ngo abantu banyengeterwa canke bafashwa, abantu inyigisho dutanga zikora ku mitima, natwe turabasavye mushigikire ivy'umwihariko iki gikorwa ciza c'umugambi watubana amahoro. Imana izohezagira cane gose ibikorwa vy'amaboko yanyu. Kubera iki? Muzoba muriko murafasha yuko iri jambo ry'Imana, iri jambo Imana yahumetse rija mu ngiro, rija mu bikorwa. Jo ni abarundi twabana amahoro, tukabana twubahana. Ejo niyo abarundi twatungana, ntihagire uwurenganya uwundi, ntihagire uwurengera uwundi. Namwe muzoshimira Imana muvuge muti iki gikorwa twaragishizemo ukuboko kabisa, iki gikorwa twaragishigikiye. Imana nihabwe icubahiro. Murantunga mu mburane, nta kagobero karimwo. Uwumva canke uzokumva bibereye ko ashigikira iki gikorwa araturondera kuri telefone dusanzwe dukoresha, itanguzwa n'akamenyetso ko guteranya hagakurikira 49. Ushobora guterera amahera, ugaterera ibikoresho. Mu bikoresho dukeneye, turakeneye ama enregistreur, turakeneye amakamera. Ushobora kuba ufise kamera udakoresha ukayiduterera. Ushobora kuba ufise imashini ordinateur canke laptop udakoresha. Voilà, ukayiduterera. Ushobora kuba ufise micro sans fil, ushobora kuba ufise mixer, ushobora kuba ufise trépied kijya bahagarikako kamera, bijya bifasha abakameramani. Ivyo vyose nivyo dukeneye.
intererano yose yoza ishigikira iki gikorwa canke ishigwa mu ngiro y'iri jambo ry'Imana tuzoyakirana umutima mwiza dushima Yesu tuvuga duti mw'izina rya Yesu umuntu ahezagirwa ibihetangabo vyinshi uko worongorwa kose, nambara 1000, nambara 5,000, nambara 10,000, nambara 50,000, 100, 500,000, umuliyoni, idolare 10, idolare 50, idolare 100, naho zoba 1000 canke 10,000, voilà, twozakirana umutima mwiza kanatsinda ngo isorosoro rigwira iyo rija. Igikorwa rero ni ca twese, cogirira akamaro twese, turi kumwe twese birashoboka. Nico gituma mubona twagize abantu bafatanya amaboko, voilà, bisigura yuko twese dufatanya amaboko tugashigikira iki gikorwa, umwe wese mu vyashoboye vyoshoboka. Twaravuze duti abantu bose bazoshigikira iki gikorwa, twe ntituzobita aba partenaire, tubita aba sponsor. Umuntu wese azoshigikira iki gikorwa ntituzomwita umupartenaire, tuzomwita umusponsor. Umusponsor n'umuntu ashigikira umugambi kanaka. Mu Kinyarwanda bamwita umuterankunga, mu Kirundi naho tumwite umushigikira bikorwa. Ashimiye cyane mbere abantu baza baratanguye kwitanga kubw'uyu mugambi. Imana ibahezagire cyane, ibahe vyinshi cyane, bahumugisha mwinshi cyane. Babwiye yuko umusponsor wese jewe nje ndamwandika ahantu muri karene iwanje, ahantu muri ntibate, ahantu n'umuswa utazoshika, kuko iki gikorwa abakoze ndizera ko kizomugarukako mu buryo bumwe canke ubundi. Narasiguye neza mu vyigwa biheze ingaruka nziza zavyo, ingaruka nziza zo gushigikira igikorwa iyo kigenze neza ntiwicuza. Imana ni impezagirire cyane mwebwe mwese mumaze kuba aba sponsors, na mwebwe mwiteguye kuba aba sponsors. Voilà, umusponsor tushize ko S babaye benshi baca baba aba sponsors. Voilà. Reka rero twibandaniriza urugendo maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu wese atarashika mu ishure ry'abarundi bose tumuhaye ikaze. Hahiriwe abaharanira amahoro, hahiriwe abashigikira ubutungane, hahiriwe ababanguranya, hahiriwe abashigikira ababanguranya, kuko aribo bazokwitwa abana b'Imana. Aba rero nibo bita aba peacemakers canke ababanguranya. Nawe uba witeguye kuba umu peacemaker, ubanguranya, ubushigikira ababanguranya? Voilà, ba umusponsor, shigikira iki gikorwa. Imana nibahezagire. Nari nibagiye gusigura inuma murantunga. Inuma isigura amahoro.